Bakunzi ba televiziyo Isanganiro uno wa mwanya wanyu wo kwashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Aya makuru akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uranegura uhamagarana ko ubutungane gushira mu ngiro igihano cyo gukora ibikorwa by'iterambere rusangi. Hagati aho urongoye CNDH Dr Sixte Vinyini Muraba yemeza ko rimwe rimwe imanza ziteba kubera ubutungane budafise uburyo bukwiye bwo kubikora. Politike yo gufashanya biciye mu migambi y'iterambere ngo hirakwiye gusubirwamwo. Ivyo bivugwa n'urongoye inama nkenguzamateka hari kuri uyu wa mbere igihe umushikiranganje wa mbere yari karashikiriza ivyo leta izorangura muri uyu mwaka. Ido nido ni mukanya. Dasubiye kubaramutsa mukuru w'igihugu c'u Burundi haranegura ko ibiti biterwa mu mugambi ewe Burundi urambaye bidakurikiranwa neza bigatuma hari ibiti bica vyuma ibindi bikononwa. Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu w'Imana avuye mu nama ijanye no gukurikirana amashamba yabereye i Brazzaville mu gihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu hasaba abajejwe uwo mugambi kwikebuka. Rero iyo nama kwari kugira ngo turabire hamwe icokorwa bwa mbere turabe aho tugejeje mu gukingira ayo mashamba ariyo tuvuga yuko aribwo buhemero bw'isi gushika ayo mashamba niyatuma isi yose ihema neza. Tukaraba rero aho bigeze kuyakingira. Duhere nko ku gihugu cacu twebwe turafise imigambi ari mike tuza twaramaze gushira habona. Hariho umugambi ewe Burundi urambaye, hariho umugambi w'uko twotera ibiti bitanywa amazi, ibiti bibana n'ibiterwa, tukongera tukashiraho umugambi wo guca imiserege ku misozi yose ihanamye no gukingira rero amasoko y'amazi. Ivyo nibikorwa turiko turakora mugabo umurinde sindawubona neza kuraba nkuko tuvyifuza, kuko murazi ko twebwe mu Burundi twari twavuze yuko amazi y'u Burundi yose yo amazi atonganutse nico izotwereka ko dukingira ibidukikije. Iyo ufise ibiti amazi aho yoje ashika atemba aca agabanya umuvuduko kubera aguye ku mashami y'ibiti agaca amanuka bukebuke. Iyo amanutse bukebuke bituma ashobora no kunyengetera mu kuzimu. Ewe Burundi urambaye turiko turabikora mugabo nk'ubu ntitwashobora kubona nkaho twavuga tuti ikirira kirihe tumaze kuroha kuri imyaka tumaze turi muri uwo mugambi ewe Burundi urambaye. Aha rero n'akajya gukebura nk'abakorera muri uwo mugambi n'imiburi muri uwo mwaka tuze twizizire turaba ahantu tuvuga tuti iri rishika ishamba turariko tworonka nk'ihegitari zishika nka 10 tuzokwerekana tuti vya biti bigeze ngaha, kuko murazoraba niyo tubiteye ntitubikingira umenya twitahira mu mwaka uza tukazogaruka gutera hahantu. Sindabona bariko baravuga ngo umuroho tw'amatwiha muri sozi igiti turaduca tugicungera turaba yuko kituma tukabona yuko atawuvyonona, kuko tubananje tuvyonona ubugaragwa nabwo buzoca buza ayiwacu. Ari makuru tuyabandaniriza mu gisata c'ubutungane. Mugwi w'igihugu wigenga ujejwe ubutungane CNDH ujejwe nako gateka kazina muntu uranegura ko inzego z'ubutungane haraho zishira imbere gufunga abagirizwa icaha bigatuma abafunzwe baba umurengera. Mukuru wa CNDH havuga ko agateka k'abafunzwe usanga kifashe nabi ko mu bijanye n'uburaro. Dr Sixte Vinyini Muraba ahamagarira ubutungane gushira mu ngiro igihano co gukora ibikorwa vy'iterambere. Abafungwa biva ku mvo nyinshi. Ubwa mbere biravana n'ivyaha bikora. Nico nakunda kubwira ca mbere kuko uko abantu bakoze ivyaha niko bafatwa niko amatohoza aba. Mugabo ikindi naco ca kabiri kiravana n'ingene ubushikiranganje bujejwe ubutungane canke izindi nzego bakorana ingene basanzwe bariko barabikora. Ni kuvuga ko ivyaha uko bikozwe vyatugeza guca bija mu matohoza hama bikaburanishwa ingingo igasohoka. Ariko witegereje ibitigiri usanga benshi
arabataraburana kugira ngo sentare igire ingingo ifata. Ivyo navyo biva kuki bibanza kuva ku bushobozi bw'inzego zitandukanye zikora muri ivyo bintu, canke hashobora kuba harimo abantu muri bo babikoranye umutima atari mwiza cyane kugira ngo bashobore kuburanisha abantu bose bishobore kugenda neza. Icambere ahubwo tubanza guherako nikijanye no gufungwa. Umusanzu gufungwa ntiyategeza kuba ariyo ntumbero ya mbere. Inzego zitandukanye zateza gutahura ko umuntu mufunga kuko wahejeje ubundi buryo bwose kugerageza ibindi byose bishoboka. Buciye ushira imbere kuja kumufunga urumva yuko uri kurongereza vya bitigiri bifungwa. Ikindi nuko muzi ko hari itegeko ryavuze ibijanye n'ibikorwa vy'iterambere rusangi les travaux d'intérêt général, navyo vyateza gusahiriza gutungane kugira ngo hakumuntu bamucira imyaka 5 yo gufungwa, kandi muzi ko Uburundi duheza gukora twese kugira ngo butere imbere. Biragoye kuko ahantu hateza kuja abantu 30 uhasanze 90 uca wumva ko ingene bafungura bidasubira kugenda neza, ho barara urumva ko hadasubira kuhakwira, uca wimvira nawe abantu badashobora kuronka kuko hariho amategeko mpuzamakungu cyane arabe by'abafungwa yerekana umuntu wese ikibanza bamuha ngene kingana kugira ngo umwe wese avuga ati mfise imetero zingana gutya kuri izi, urumva ko bidasubira gukwira. Ibiharuro bitangwa n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugerekerezo ga 14 ukwezi kw'icenda byerekana ko abafunzwe bashika 12,400 mu mabohero 11 agenewe abarenga gato 4,000. Muri abo bafunzwe abarenga 6,000 bari bafunzwe vy'agateganyo. Inzego z'igihugu zibwirizwa kuja hamwe kugira zigwanye rudandazwa rw'umukinwabi mu gushiraho ibihano ruhasha, bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta no kugwanya ibiturire. N'inyuma yaho umukuru w'igihugu havuze ko mu bafatwa bagirizwa gukora rudandazwa rw'umukinwabi harimwo abakozi bo mu kigo OBR cegeranya amakori n'amatagisi. Mwaka wa mbere leta y'igihugu cacu yarahaye amakoperative 2011 miliyoni 10 y'ikoperative ingana n'ama miliyaridi 29 n'andi mafaranga arenga ko hejuru. Ayo rero niyo amakomine yatangiye gukoresha. Hari amakomine yateye imbere cyane muri uwo mwaka, hari n'ayandi yasubiye inyuma bivanye n'ikirere. Indabuka y'ikirere nk'abantu bashize ibikorwa byabo mu burimyi barahuye n'ibibazo by'indabuka y'ikirere, ivyo bari bashizemo bira Amakuru harabandanya. Birakwiye ko politike yo gufashanya biciye mu migambi y'iterambere isubirwamwo bishikirizwa n'uburongoye inama nkenguzamateka kuri wa mbere, aho umushikanganje wa mbere hereka arashikiriza ivyo leta izorangura muri uyu mwaka. Gervais Ndirakobuca ashikiriza ko hari agahaze mu bijanye n'abafashanya n'Uburundi uravye intambuko zisabwa. Mireille Kanyange. Umushikiranganje wa mbere ashikiriza ivyo leta izorangura uyu mwaka wa 2023 ushirwa 2024. Ibi navyo bikaba bishingiye kuri politike, ubutunzi, imibano n'ibidukikije. Bamwe mu batowe bashikiriza ibibazo bijanye n'imigambi y'iterambere. Baramushikirije ibibazo bitari bike na cyane cyane kijanye na intéressement yaho, kandi bavyatowe muri financement y'amaproje. Rero nibaza ko rimwe na rimwe ibibazo bishobora kuba biri aho nyene manque de motivation. Rero ndashaka ndamusabe ko ikibazo yagifashe mu ntoke barabe neza ico tuma projet zishobora kunyaruka zigenda neza yarekeye kuko bakoresha PTV. Murakoze. Iki kibazo c'imigambi y'iterambere ni naco Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka agaruka ko akabona ko iyo politike ikwiye gusubirwamwo. Ndavye projet yo gutanga inka muri Minagri amaze gukora ingene zingana, Uburundi baguzuye inka mugabe gufasha inka ukayira ntawe nikora, urumva nyine ntawe nikora, muhaye inka umuntu ataho yikora, nayo zigeze zigwara nk'abantu zijya nk'abantu, gusa mwumva yuko intumbero atari yo kugwiza inka.
intumbero yo kutugumiza muri bantu nikoranye naho nibaza yuko by'ukuri dukwiye kuropansa charte politique kanatsinda ndakunze kubivuga ni aide au développement muri ayo majambo abiri l'action principale c'est pas aider c'est développer tutaratahura iyo logique amaproje azoguma kugwa na rero proje ikogwa yari guhera mu myaka 3 igakogwa mu myaka 6 kuko umuntu avuga ati ndayihejeje ubu wa mushahara wagiye ariko ntongeye ikindi kiringo nzobandanya mpembwa tukaca tujya muri iyo logique nta kujya muri logique yo guteza imbere igihugu. Ku makenga ya bamwe n'abandi kuri iyo migambi y'iterambere, Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere avuga ko hari kibazo ngo kidafatiye ku mushahara gusa ahubwo n'abafashanya n'u Burundi ngo babifisemo uruhara. Ikibazo nibaza ko atari motivation. Ikibazo nibaza yuko cobakira handi hano kuko iyo ntumbero ya leta itarafatwa va 2020 izo projet zari zimeze uko nyene turafitse nizimaze kwisubiriza kabiri gatatu zongerwa mugabo none musi byananiye loto de consommation none musi usanga ari ibibazo ibi rero nibaza yuko ari gikorwa ca twese kuri abo coordinateur bayo ma projet nibaza ko peut-être bamwe nkeka bafise ibindi bibazo bindi vyabo baja kuba coordinateur ba ma projet nkeka peut-être hari ikibazo bafise bitandukanye mugabo naho nyene kandi nibaza ko ibibazo ntitubishire kuri kote yiwacu gusa hariho na kote yabo ba partenaire nyene kuko hariho les procédures nabo nyene basaba ugasanga ivyo byose biza mu bituma bidindiza mu projet kugira ntiyavance nkuko twavyifuza. Ikibazo kindi cyo kwibaza no kumenya mbe abo ba partenaire batuzaniye izo projet baba bashaka ko tuzibona kugira dutere imbere. Ico nta ngisho nza kukivuga ko no kubanza tukavyiga nk'abarundi tukamenya izo projet ko bazituzaniye bashaka yuko ziduteza intambwe imbere canke tuguma tuzibona imbere yacu ko ari projet nyene zizoduteza imbere muga tukarinda kudutera imbere tukabura. Mu bibazo bindi bishikirizwa n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka harimo ko leta atabikoresho vyo gukurikirana neza ivyaranguwe ico bita outil d'évaluation mu rurimi rw'igifaransa bihari ngaha umushikiranganje wa mbere akaba yishura ko bizokorwa nkuko abarundi babikora évaluation à la burundaise mu rurimi rw'igifaransa. Izi outil d'évaluation nituzoreka kwevaluwa ngo nuko outil d'évaluation zidahari tuzogira outil d'évaluation à la burundaise kandi tuzosanga twavyevaliwe twavanse tugenda. Mbere ko turangiza n'amakuru tugaruke kuri ya nkuru inzego z'igihugu zibwirizwa kuja hamwe kugira zigwanye urudandazwa rw'umukinwa mu gushiraho bihano ruhasha bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Akaba ari nyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ko mu bafatwa bagirizwa gukora urudandazwa rw'umukinwa harimo n'abakozi bo mu kigo OBR cegeranya amakori n'amatagisi. Uburundi buri mu bihugu vya mbere kw'isi biri korompi. Iyo ahantu rero abantu bamogorejwe no kurya igiturire ugomba kumenya yuko ibintu byose biba bishoboka. Fraude rimwe. Igihe hazoba hataragwanya igiturire mu gihugu mu buryo bugaragara, hanyuma ngo abakozi bahabwa indero ijanye no gukora akazi ka leta neza kandi ngo bihere hejuru kuko bitiza guhera hejuru ibintu byo kugwanya corruption ntushobora kugwanya ibiturire muri OBR mugabo mu masoko ya leta y'amamiliyaridi biriko biraribwa ntibishoboka. Hari fraude batwereka iminsi yose iyo bagiye ku mateleviziyo batwereka fraude z'ibitenge bakatwereka fraude z'ibiharage bakatwereka bijya bintu bitobi mugabo turazi yuko hahora aba n'amafraude ajanye n'isukari ya sosumo n'ibindi. Ivyo rero ntibabitwereka twebwe rero tuvuga tuti fraude yose ni vyiza kugwanywa n'ivyo mugabo nibatwereke ivyo bingwebo bitare grand poisson na ivyo bintu vyuko tuguma twumva ngo fraude y'abantu bato bato nibo bafashwe vyagenze gutya ivyo nibizotuma fraude igwanywa. None mwibaza yuko bagiye kwiruka ku muntu ariko acisha igitenge aho kurunze ku mupaka mu Gatumba bakiruka ku muntu ariko arashora ibiharage mu kinywabi nivyo nibi nuko bigwanya mugabo ntababesha hatabanje kugwanywa abo bantu bitwa ko basahura igihugu muri rusangi bakomeye. Ndababwije ukuri ivyo tuba tuko turidigadiga kandi ntacyo bizoshobora kumara cyo bifasha. Nukuvuga rero jewe nofata yuko muri rusangi hagomba kuba kimwe bita le système national de l'intégrité gukora no gukorana kw'inzego z'igihugu. Iyo ivyo rero bitahari ngo bishoboke ntibikunda
ubutungane butariko burakora executive ni ukuvuga intwaro wikore inama cy'abatanga ikore amaradiyo akora akazi kabo erega digitalization iraba ibintu byinshi no kubimenya hanyuma kandi digitalization ikoreshwa n'abantu abo bantu bayikoresha igihe badafise ivyo no kwita valeur positive ntibikunda nivyo no kubimenya. Akaba ari hano duciye turangiriza hano makuru twari twabateguriye ariko mudutunge kutunenge twagiye turibonekeza mwakoze rero mwege mwese mwayakurikiranye.